Hola people, meze fresh, twe ni sawa, turashima Imana. Turabaramukije cyane, iminsi myinshi twari tubakumbuye. Twari tubakumbuye cyane. Nabone bari badukumbuye. Namwe twatsi ko mudukumbuye. Hama je nitwa Nohaske Kezimana, canke Nohaske Solution Man of God, New Creation, Son of God, Esto Papa Boy, n'andi mazina menshi. Nkabandi umwe mu bagize couple yitwa Solution Couple, yagizwe n'abantu bangana babiri. Couple y'abantu babiri birazwe nije ndumutwe, ariko kandi umusheri wanje ngaha arashaka kwidodona nawe. Nta mukobwa yivuga izina. Okay, yitwa Uwimana Faxi, Solution Woman, Fearless Woman, Unstoppable Woman, Blessed Woman, Mom Love. Nandi bazira menshi, turanezerewe sana. Turanezerewe kuba mwaduhaye akanya gushobora kuba muri ko mwadukurikirana, ariko kandi turafurije umwaka mushasha mwiza, umwaka mushasha wa kuranirwa. Twagumye tugira akazi kenshi, ntitwara mu mwanya wo kuza kumbure nka Solution Couple kubifuriza umwaka mushasha, ariko ntibirapfa cyane, biracashoboka yuko tubifuriza umwaka mushasha, kandi mema taratangura ntitwabibagiye. Mwarabonye ko twafikiza ibihe byinshi byiza, twaragize ibihe byo guhezagirwa mu ishengero, guhezagirwa kwerekanwa nk'abantu ba nk'abantu bagiye kubakana, ariko kandi sorry guys, nyine murabizi yuko umugabo aguma arondera twinshi. Twaragize na save the date, twaratangaje umunsi kumbure tutazokwiga twibagira nka twebwe umuryango wa Solution Family cyangwa na Solution Couple, itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2024 niho tuzoshobora kutangaza imbere y'abantu, imbere y'Imana, ariko imbere y'igihugu nibazikore yava yaho nimba bitaraba, kugira ngo tutangarize amakuru ko turi kumwe. So murahawe ikaze mu kiganiro cyacu. No munsi twifuje kuyaga ibintu byinshi cyane no guhenorana nka couple, ariko kandi kinini cyane cyatumye tuza ngaha no kubashimira ngene mwabanye natwe mu mwaka uheze, ku ma challenge n'ama circumstances twagiye turacamo kuri babandi babanye natwe. So Mabel, mwanya ni kwa ntekereza singirongo ibintu byo kuvuga. Ndabaramukije cyane, nari nabaramukije ariko n'ubundi nkuko yabivuze twarasohoye save the date ivuga ku itariki 9 z'ukwa gatatu tuzaba tubaye umwe, kandi icyo nizera kandi nuko tuzaba tubaye umwe gushika dutandukanijwe n'urupfu. Hama ibindi navyo nuko twashoboye kwerekanwa muri church. Twashimye abantu bagiye badushigikira muri bimwe na biriya, n'abandi bako baradushigikira ubu, batwandikira ama message bifuza kuzoba mu bukwe bwacu, nuko nta numwe yimiriwe naho hoba hato cyangwa nyine ibintu biratsindiye, amafano yaguriraho ntacyo muzoza murabibiro ubutazoshikiko ngo aronke kube bwinshi bw'abantu, ndetse ko muzoza muri benshi, kandi ihangane akumusi tubaye ikaze, nta muntu n'umwe yimiriwe gushika aho tuba turi. Hama ikindi nacyo ni giki
ikindi nacyo maze iminsi kwerekewe ngwaye gripe musengere gripe imaze kwikiye kinini yese guhera ego nenda bakumbuye nabuze aho mera naho mereza turashimira abadusengera cyane turashima bariko baritanga mu buryo butandukanye mu nteguro turimwo Imana ibamugisha cyane eko numva navuga byinshi mugabo yumva bivuga byinshi ano munsi nayimfise akayide ngomba ko tuvugana ko nka solution cup ariko kandi numva no hanura abantu ayindi ma relation ayindi ma couple guys ubuzima ni bakunda kuvuga ngo ni buto ariko bagomba kujya amafaranga ariko je kandi bivuge muri no sense ubuzima ni buto mu buryo iyo wiyime umwanya wo kuryoherwa atakindi gihe uzoburonkera hari akantu bakunda kuvuga ngo ryoherwa kubera ko imisi yo kuba barayo irizana rero ukwiye kuryoherwa umuntu mukundana peu importe ma situation peu importe umufuko wawe ngene uhagaze peu importe aho muri naho muba kugira umuntu aryoherwe si kuvuga ngo ni ivy'ababosi si kuvuga ngo ni ivy'abantu bifise ryoherwa uwo nyene muri kumwe naho muba muronka sortie yanyu ari mu kahawa canke ari mu cayi hahandi mu kanatire k'icayi be happy n'ubuzima ubayemo rero kimwe mu bintu natanguye kumenya canke natanguye kwiga nuko igihe ukunze umuntu umwe biraruhura cyane babandi usanga ufise abantu mukundana ari batatu cuguma winyegeza ico ni cya yego nyimba muhora mubona posting afani ni kubera ko mba ndisije na kwijana ko atawundi muntu aza kuza pembeni avuga ati wewe none urafise uwundi muntu nyimba we ampostinga hari abantu baravuga ngo ntampostinga ariko anampostinga cyane kuba afise nimero yiwe kuba atayifise no munsi araza gutanga no munsi zo kugira bonus utanga nimero yawe ndaguha nimero zanje ziriko ziriko nivyo ngaho ziriko kandi muramumandikira arampostinga bihagije gupostingana si kimwe mu cerekana yuko tugomba kwemeza abantu no ariko agasesekerera mutima karashobora kugaragarira mu bikorwa hari ibintu guys bigoye kunyegeza none ndakubeshe ko ndakwanka kandi ubibona yuko ndahaciye umusanda urya ndamubeshe ko ntamukunda kandi ndamukunda narapfuye rero byiza nuko abantu bari badukurikirana nimukunda umuntu umwe iyi ni generation nshasha uno mwaka ni mwaka mushasha nyimba wari ufise abantu mukundana batatu abo batatu bakumariye iki kubera umwe aguha amafaranga yo kwisukisha ubundi akurihira minervare ubundi sinzi akafasha nako cyuvuga nkaho umenga abakobwa gusa nabo bakunda benshi n'abangu barashobora kugira benshi nivyo cameraman nivyo abahungu tukagira abahungu nibo usanga bafise benshi abahungu tukagira abakobwa benshi ningena abakobwa mutujya amafaranga woronka abakobwa batanga izo mwe muzo gukunda abakobwa barenga umwe ugakunda babiri ugakunda batatu kamwe amafaranga cyangwa n'amafaranga sinzi ugasanga ni hatari ibintu byo umuhungu akakunda n'abakobwa batatu ugomba kugera uko ntibyigize bigushikira jewe vraiment igihe byigeze kunshikira ndababwiza ukuri nakundiye n'abakobwa babiri arafashwe umbiriza Jesse urazi yuko ibintu byo kubesha nabihagaritse sura kugiye kuva umunsi dufata nawe ni jewe kubesha nabesha ariko ndafashwe sawa icyo gihe naho ndabakobwa babiri byari bimeze gute umwe twakundanye yari wo ku ishuri amuri scolaire urabibona yuko ubu ufise akademu ku ishuri k'amanote n'ibiki ubundi nawe yari wo muhisite mvuga nti uyu ni Maisha na Miriam yuko urumva Imana ishimwe yuko naciye mpura n'uwa vrai wa nyawe ariko uwo ku ishuri byari byo amuri scolaire vraiment ntace nabafatanye n'uwo wundi kandi ndamuramukije hari hose ndazi yuko yaragize mariage n'umudamu w'abantu wewe ibyo si byiza yaragize mariage mwabyumvise ibintu byo kwikumbuza aba ex ibintu byo ibyo bintu si byiza ibyo timu yiwanje mumbwire ibyo none mu ex ibyo bintu si byiza none mu ex kwaze rego mu ex n'umwigisha nama ndabikubwiye mu ex n'umwigisha mbwaho kubera ko cyumukumbura yataba aba ex wowe nkunda gutyo nikubera ko wabonye aho ntandukaniye n'abandi bantu iyo utaba hari umugani mama wanje arakunda kumbwira arambwira ngo aha wibaza yuko twe ducumba bunini kwe utaraja handi urabe ubwo bacumba iyo wanyu mucumba ikiro mukakijya muri batatu uvuga ati wacu turarenze ni kiro hari abandi bakonesere ari batatu bacumba ibiro bitatu umwe wese ikiro ciwe rero igituma nkunda gucyonye kubera wagiye ahandi ukabona ati hano hantu ntabigenda ariko umaze gushika kwa jewe mfalme ntare wa gatandatu uvuga ati uyu mwana we umva rero uriko uhanura abantu kuguma bagira aba ex benshi kugira bige ndiko ndabanura sheri I love you
You are my African Seri ureka ibyo bintu tubibandanye kwanza nabanza tubarisheka kunshira kandi yarabisingeso mbishere yuko umuntu amufasha cyamumvangira ibindi bintu hari ukuntu abadamu bakunda kuvuga amajambo menshi abagabo turabizi abagabo twese aho turi ku isi mumvugire umuntu wese w'umugabo abadamu baravuga atanguye kujya imihari ntitwobivamo ariko kandi baby ndagufite ka gift mama ndakurimbira akarimbo kitwa tuza nta byatuza ngaho ubonye igihe uri kumbwira ngo gukumbura abaye tuza sivyo gukumbura abaye byiza Samuri jewe kizigira by'ubwiza Samuri jewe kizigira by'ubwiza umeze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi ihindagurika ry'ibihe wewe ntirikubuza kwamanye niwe nkunda mwiza wanje uruta ifeza na zahabu by'ukuri uva ku mana yanjye usa neza urambumba urubura bwanjye rukundo rwanjye tuzaruka ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde ndaba mu maso ungera unyitegereze neza sindi muri babandi bahemuka kuko inkomezi zanje ni nk'iz'umukiza tuzorinda dusaza tukibana ndetse tugikundana tugikinana tugisohokana tugiserisana niwe nkunda mwiza wanje uruta ifeza na zahabu by'ukuri uva ku mana yanje usa neza urambumba urubura bwanje rukundo rwanje tuzaruhuka ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde baby urukundo rwanje kuri wewe ni isezerano ry'intahava uko Kristo yakunze ishengero I don't love you tuza ntacuzigera umburana tuza babikazi ubwiza tuza tegamiye umugabo akomeye rukundo rwanjye tuzaruhuka ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde tuza ntacuzigera umburana tuza babikazi ubwiza tuza tegamiye umugabo akomeye baby ndakumenereze kuko ndi ntumwa y'Imana natumwe ngo nkukunde Samuri jewe kizigira by'ubwiza Twiza muri jewe bizigiro by'ubwiza tuza ruhuka natuzigera umburana tuza ruhuka niko bimeze so turirimba nk'abahindi uraziko mu ndirimbo z'abahindi ariho bagira filime bagacishamo akaririmbo so karagaciyemwo yanda muramukije Landry Perclin wherever you are my G cyane indirimbo yonde kunda sana indirimbo ikaze mudamu wawe mutuze aho muri n'abandi rero bari mu rukundo batuze bagume hamwe biraryoshe gukundwa ugakunda no gukunda ugakunda ya rero mutuze hamwe mugume hamwe
mugume hamwe mutuze muri Yeah. fresh abantu nabo abavyakira nabi ukuri uretse sheri ko hari ahantu nabonye ngo sheri gute no umuhungu yo kwandikira Ventura zero kamwishura ati waraye neza akagoza ngo waraye neza urare neza arabijeje wewe kurumenye ko waraye neza utari umugore wiwe ni namba agomba kuganiza ivy'akazi oya abagabo rero nabo bagabanye gufuha cyangwa n'abakobwa message ya yambu oya ntibisigura ko mukundana apana ku mugore wanje ndabikubwiye je nkazogufata umuntu w'umusore yakwandikiye noneho n'uwo musore watande yafise oya eshe none reka ndakwaze none ushaka tuvugane ivy'akazi ntandamutsa bita waraye neza kubwira ivy'akazi cyangwa kubwire nakwandikira bite waraye neza ego hama akaca kubwira nico bituma je mbaye ndabibwirira je kuvana kere narakunda umuntu anyandikira bite urakomeye hama nari nifuje kukubwira iki niki warabwiye abantu bawe yuko ubu unye ufise umusheri sheri rafuha kumbe warababwiye ko ufise umusheri simbo ntituzopfe message ndakwica peko no matabizi aho nyine rero niho rero abagabo benshi bahendewe bavuga ati wowe barabizi ko twabanye agaca mucamo yambaye impeta uko nyene rega umuntu yo gucamo yambaye impeta uko nyene oya none nga muri vile ntibaba babafasha abadamu bari kubaracanamo higeje ntibamufasha mace haje kuri ntuze haje nyuma y'isoko vyiza guca inyuma uwo mwubakanye cyangwa n'uwo mukundana biramaramaje kuko uretse yuko uba umaramaje uwo mukundana uba umaramaje kuko umusuzuguje ujyanya undi umuvanzeko nawe ubwawe uba wisuzuguje kuko burya nuriya muntu akwemerera azi ko ufite umugore cyangwa azi ko ufite umuntu mukundana araba yagucishije mwigisha akakura babonye kuri ibyatsi ntabwo uri umunisi yakubahuka kuza kuvogera aho kurondera undi muntu hagere n'abakwemera burya abagucisha mwigisho attention aragucisha mwigisho kandi nurya mukunzi wawe uba wamugayishije hari abagabo bigira ngo cyangwa umugore wanje ngo ndamwubaha muguka usanga bagiye kumuca kumuca inyuma umubaha gute kuba wamusuzuguje ujya muntu umuca kwinyuma badashobora nawe kumubaha kubaha umugore no kutamucanga cyangwa umukunzi wawe rero twirinde ibyo byose two twambaye amahere nimeze se nakubonye rega shiri wanje ariko urafise ibindi bintu ufise ntarabona neza nayo yaje okay anyway muri bimwe abantu abadamu bakunda turemo kwizerana mu makupure yacu cyangwa ubu telefone yanjye nawe itora ntacyo mba niyagiriza ko abonamo kidasanzwe nanjye iyo nawe ndayitora ntacyo mba nzi ko mbonamo kidasanzwe rero ni byiza kubwirana ukuri ntagire icyo muhishanya n'abakunzi banyu ibyo bizabafasha kubaho amahoro yep ariko niko ndibandaniza testimony yanjye ikindi nabonye kuri vaccine genda konda kwera umukobwa yiyumvira umukobwa atiyumvira aranshisha mu mutwe rega hariho abakobwa batwarinda kubera shokola umunga agaguhenda ngo uzuze ngo ndaguhe shokola ariko abari kiri umwana we ntiwateye indukira umwana rega je hagenerwa nabamviye ku ishuri usanga nawe wari wamuhaye shokola yopfuma ndamuhaye shokola basirika simpamve mvuga rega n'umuntu w'abandi simpamve ndamutesha agaciro ahari hose yubahwe umuntu twavyaranye respect to you yavyo umwana mwiza nuko ariko vuhishwa ni ijevyo umva ikintu cya mbere ntashobora gukontako kahise sishobora kwikontako kahise kiwanje iyo nguma ndayiharura ko wese nayo gukunda nta n'undi muntu n'umwe ku isi nayo gukunda abagabo bari bakumereye nabi abagabo bari bamereye nabi byahe uko biri kose mbwa ntabyo kuvuga muge iyo nayo kuguma ngira nimvira kahise sinayo kugukunda sinayo kukwizera kandi ni nkuko ntashobora kwiyumvira kahise kiwawe ako nako nzi nta nuko nshaka kumenya ego ndakazi mugabo sindagaha agaciro jewe mparura birasikunda kuvuga mwizina birasikunda kuvuga mwizina jewe mparura vuga none zagenze gute kugira isigaruti yakuvuga yesu birananiye kumvuga mwizina urumva sheri wowe simarura wowe wagiye vuga twumve ngene ni sinibuka gospel okay sindamuharura wa kera simparura no ariko mparura uwo turi kumwe ubu new kandi nizerera muri kazoza kuwo Imana yasezeraniye kandi kuwo jewe creating ndamurema urumva hari gihe wifuza umushiro wawe ati amere nk'uko azozara umuganga wako sigaye nambara nk'aba pastor ibi nivyakunda ubu ni karuvati narayiguze ndazifise mwazo ngufise karuvati ufise nyinshi warababwisha
urumva ugasanga urakunda umusheri wawe amere nk'uko umugabo ugasanga ubifana mu mutima ugasanga bimubwira ibyo kunda shiri je nakunda ishati ibintu by'umupira nande sinkunda ibintu byo kwimakira nzobiheba ntakunda ibintu vy'amabero nkunda je nkunda na nese wari kutuvugira kuri kamera no bavyumva abantu bose umunsi wose uzobona wisize ibintu niko nkunze kare ndavyisiga we niba nkunze je mba niyambariye pocket turambuza mutse niyambariye okay niko bimeze testimony byiza kwize ikintu kimwe namubonyemo ano umuntu yiyumvira si wa muntu uko guhendesha ibintu bito bito umva bamendesha binini nikuvuga nibona hendwa nimba warahenzwe burya igituma narahevye no kubesha niko nabonye yuko ntafise kibanira no gutera ngo kifate cyangwa ni ngada fashwe good abonye uko kenshi ngerageje kukubesha wacumbaza ibintu uravyibuka ko mbe mu ntango yuko namara kubesha gatufata Jene bambesha wombesha gute nandika nyinshi filme nandika ari bubeshi nifonde none wombesha gute ukimbesha ko mba ndabibona nabaye rero ngaha reka cyamenya ta seni ikurikira ibimezo cyabagari ngaha reka mpitemo kuvugisha ukuri kandi byanafashije kugira ashoye kunkunda cyane guys muze murabwira ukuri abantu mukunda naho kuba ari ukuri kumubaza ari ukuri gusanga kubabaje nico gitumubona tuba turi open tuba turi menga turamahasa menga turaba friend cyane ni kubera ko ntagifise ibintu ninya kumubwira umukunzi wanje ma belle testimony is your time wahejeje nimeshamaliza nishasema vyote nimesema cameraman wewe navyumvise yavyumvise yapo byinshi none gutu byari wavyumva wewe ntuvyumva sawa okay nanje wambara amahereni meza kuri nashira amahereni wayakuye kandi hari abantu bavuze ngo ntibakunda ibi bintu tuza turagira tutwengamira nk'uko ubeseriye nk'uko ladies and gentlemen urumva rero twagomba kubabwira ibi bintu birabishe kwe tugira ibinyene navyo nashobora reka tuge dukorera abadukunda bavuze ngo sindi na serie ngo umugabo ntari na serie ngo azoshobora kurongora fani uzuza kumundongorera nzomurongoranye era cyangwa dusengeranire ukuntu ako igihe muguma mwingize abantu baseyeze gose haro n'ibiganiro mu rugo mudashobora kuganira kandi mwe kubiganira bigatorerwa inyishu namusanga n'agakosa gatoyi kwabaye urukosa runini kubera ko ego gushavuranira birabaho natwe naho tutarabana hari gihe dushavuranira mugabo gukubitana ntibibaho kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntirikarenge tukiratse inahe rero ya mbere jewe ntarakuhura na ntare ni ntare narashavura umunsi ugahera n'undi ugahera n'indwi zingahe zigahera nagushavura ariko ubu ntibikunda ko nshavura isaha cyangwa amasaha abiri nshavuye isaha imwe mba narusha okay rero tumukomera amashi tukomera amashinde tukomera amashi watumye adashavura intwari muri he guys unkesha umunezero second testimony ya kabiri nanje umunsi rero wa mbere ndamwemerera twese twararize gaje sinarize kubera ko ndamwemereye sinarize kubera ko ndamwemereye narize kubera ko nyene namaite nk'ibi bintu giyewe dibi ati ndabaye mbwa kwe mama weshe kuko nari mu bantu ba mbere batakizera urukundo nari mu bantu ba mbere batagiha agaciro urukundo rero narize nimbe ibi bintu ngiyewe nibiki ndabaye imbwa wapi kwe ubu n'uburopfa urumva nyene kandi shaye ari mujama wanje nkavuga ati none ndabaye imbwa nuge mujama wanje cindamuhe tuzohebane ndaze nk'inyuma y'indwi tuzoba twashwanye ce tuhebana twankana urumva kivyo nivyo vyandikije ariko inyuma y'uko kurira nababwiye namana umunezero niyo bishitse hakagira ikintu tudahurizako inyuma y'isaha 30 minutes biba vyaheze kubera aragorana
I love you too. You love me? You love me? So much. But Urumva. me is more than you. Sheri turi mu kiganiro. Okay, rero warakoze Yeah, babe. gutuma nsubira kwizera gukunda kumbe gukunda biraryosha abantu baguma bavuga ngo ico gikobwa cyashaka umugabo sha nanjye sinenzi ko ndamushaka kumbe nari ndamushaka muga navyo nanjye aho nawe hari ibintu burya ushaka mugo utabizi kubishaka Uzobimenya ko bishaka ubiro. kubera guma wikawusha ngo ntavyo ushaka rero sinavuga ngo je ntabona nashaka jamene naramushaka kandi manishimwe ko nakubise swata ya kandi ivyo nizeye bitandukanye cyane n'abandi batura ibitari mbe nk'abungu Okay, turagiye ivy'umwaka. Ina ya gatatu hari Ya gatatu amanje ndakubwira akandi gasije gaherizako. Okay, ina ya gatatu naranka umuhungu adafise imana. Naranka umuhungu adafise imana kandi adakora ndi rero imana ishimwe none bizokunda ko nguma nkora nkuko nkora nitwabana. Ahubwo twongerejeho buri mu biki. Urazi imisi ndara nicaye. Nubundi uzoraraho. Uzovyebe. Keshi ndara muri saa. Rejone keshi ndara nicaye. Shaduke. Zozo turarara twicaye. Nta system. Zozo turarara twicaye. Ebaga. Dukora nego tutazoca duheba gukora. Ari dushaka turega gukora. Nuko rero kimwe mu bakurikirana amafilme yacu turafise ibikorwa byinshi bishasha ariko kandi turagomba no kutangura kugurura kumbura no maputangura duhe abandi bana murabizi yuko ndakunda yuko abana hazi izindi mpano zishasha kimwe mu bintu nibaze yuko umufasha wanje yankundiye nuko nakunda kwigungirako yani igungirako narakimukunda arakundana rero reka tureka abandi bantu baze muri filme bashasha habone kandi maraso mashasha haraje ba Clarisse haraje ba Muco haraje bantu hasi nyuma yaho haraje barasohoka hariho inalije na Clarisse vuba baratangura hariho na filme shasha ko barakora na Thailand aratangura vuba na bayiva bose mugende mu mushikikire abana bacu muri twafa bariko bagenda bakura hamwe twakira abandi bashasha so umuntu rero yumve yuko akaze mu bintu byo kina filme abize abishoboye arashaka kutwandika ku nimero ziri ngaha note bien apart umuntu aje kwiga umuntu amaze kubikina afise aho amaze kubikorera imbere yuko dusohora afishe abantu bakurikirana platform zacu za no haske na Fanala Vini imbere yuko mubibona ko murahawe kazi ukaba wumva ukaze turakeneye abantu bose kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku batama afise imyaka 90 kubera muri filme nta n'umuntu ducagura ariko kandi Samantha irabandanya mubande mudukurikira mukurikirane Samantha kugeza ko beke mutayiraba nagomba ndabwire ko Samantha batarabona izizokurikira je na Samantha nyimbi igomba izime cyangwa ugomba ugire uje mu nama batagiza kumbwira sheri ngomba ntangura inama ntundondere she telefone sigaje 5% ntuze kundondera ivyo bitwaye iki igikoba bazare no kumbura ariko nakubwiye kumbura mu buryo butatu hariho kumbura telefone zimije hariho kumbura telefone iri mu kibanza cyakure aho kumbura isona mbwa ntitaba kibaza gose no kubona isona ntiwitabe no kubona yazimye ndakubuza ntibugire ubwoba izongera kutugirane Yes arakora nukuri arakora nubwo wowe utarasubizwa Yesu arakora. Thank you Sarah. Ciao ciao. We love you so much.